Nagomba ndababwire ko iri kinga mbere rikomeye kurusha irikozwe muri aluminium. Turafise amakinga dukora ari importé. Made in China, made in India. Yo mu aluminium. Iri rikomeye kurusha ryo. Umuntu amaze kuguha ikintu akaguha garanti y'imyaka 20. Utanga garanti ya 20. 20. Urumva umuntu abacize ico ni kimwe. Hanyuma icya kabiri iri kinga mubona rikoze mu buhinga bwitondewe kandi bwakorewe ivyigwa igihe kirekire igihe kirekire vuba tuzobereka ayo tugiye gukora mpuzamakungu ashobora kuja ku isoko mpuzamakungu tuzoyabereka turiko turayacisha mu mabarabara mabi amabarabara mabi ashoboka kugira ngo mubibone kuko tuba twayahaye ibiro amajana abiri. En fait nk'iyi tuyikora tuyiha ibiro amajana abiri. 200 kilo. 200 kilo. Twebwe tumaze kugera ku rugero rwo gukora cadre ambambu. Cadre mugano, cadre dovero. Kandi cadre nigize kingi. Kingi izobibereye ijisho kurusha iki. Izobikwakutse kurushiriye. Izobikomeye kurushiriya kuko twikinga yiwaje ntizovunika. Kiretse nishobora kuvunika ntushobora kuyivuna mugano urakomeye mu fe kiretse ugonzwe ni modokari kuvuga ngo uri kuragira ko kugicuma kugizo zicuma zivunika ngo ishivunika ivyo ntibishoboka kiretse ugonzwe n'umudoga nko gukora ikintu made in Burundi ubu ndabishima abantu baza barabimenyeye nk'igikombe ikiyiko kwizeza umuntu ko azogifunguza cangora nazokinyweramwe amazi ibintu nka bene ivyo n'urugendo rurerure cyane ku bwa yanzara nakuriyemo nari mfise indoto yo kubona nibesheje mfise n'abantu beshi cyane mbesheje uretse ko iyo vision ntarayishika koko bice nshaka ko ubundi urugendo turarurembeje yego naragwanye cyane intambanyi narahuye You already know beautiful people on the mic against me, one and only Janice for sure, aka Krimberg, and Mr. Dreams. So hating on live everything, but really believe in you, beautiful, and never just focus on so bakunzi ba ukuri complex. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Utarakora subscribe first of all, making a sure ko wakoze subscribe. Uyu munsi rero nabatembereje turi mu ntara ya Burunga neza muri komine Nyanzarake n'ahantu heza cyane n'ahantu harakayaga kubera ko hegereye ikiyaga Tanganyika of course n'ahantu hameze neza muri rusangi rero twahagendeye tuvuye mu gisagara ca Bujumbura neza turazunguruka turaza dushika hano tuzanye no kwerekana ibikorwa mvabwenge bikorwa n'umwana w'umurundi n'umurundi afise company yitwa Korodo company ni company ikora intebe muri bambu akora ibikombe akora amafourchette akora ibiyiko akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo kudekoresha mu nzu musanzwe muyibona abantu bakoresha mu kudekora bakoresha ibintu by'amabambu muca mubibona Akabirya rero asanzwe akora n'amakinga mu migano ivyo ntwari bwabibone ntahandi bisanga atari ngaha muri Nyanzarake ntahandi bisanga atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi aha muri turabona abajene beshe ko rafashwa na payeje bahabwa imitaye kugira ngo bashobore kuransa imigambi yabo après tout ça bagashobora no kwiriya kugira ngo naba bari inyuma nabo nyine bazoshikirwe rero reka twinjire hano hantu gira twumvirize uno mugambi iki ciyumviro buno bumenyi buno buhinga aho yashoboye kubukura uyu munsi aho bimugejeje no muri yambona kazoranye n'icubahiro aho biriko birafasha na cyane ko nyene n'icubahiro atwishigikije twe gugwaruka nk'ubutunzi bwa mbere tuzomufasha gushika mu ijyambona kazoza igihugu cyacu giteye imbere reka rero twinjire indani turabe neza ibintu akora turabe twihera ijisho ibintu akora na cyane ko ari ibintu tutamenyereye ahantu na hamwe tumenyereye intebe ziva mu Bushinwa zimwe z'amabamura zibona ziba ziri mu mahoteli agiye atandukanye asirimutse rero n'umwana w'umuntu ndashaka kubikora reka twinjire indani ibindi turabimenya kwanza wanzu making sure ko wakoze subscribe kuri micro ntisindahinduka Janice for sure. Ego rero hano twamaze gushishikira neza aho ibintu byose bibera aho ibintu byose bikoregwa murabona n'ahantu hashajije n'ahantu ucinjira utangura kumva kamoto kumugano rero uyu niwe wamuje nayiko ndababwira twashoboye kugendera ibaze ko twavuye mu gisagara tuza hano kugira ngo dushobore kwereka abarundi n'abarundi kazi ko vya bintu tubona ngo na ma produit importé bishobora gukorwa n'umwana w'umurundi rero iyi niwe CEO
niwe nyene ivyumviro niwe nyene imitahe rero twashoye kumugendera kugira ngo atuganirize vyinshi bigiye bitandukanye mu frero hawe ikaze kuri ukuri complex murakoze cyane ariko na cyane cyane yori kutwakira ko tuje yego karibu yego tuje mu ntara ya muri komine yagutse ya Nyanza mu ntara yagutse nziza ya Burunga yego murahawe ikaze ukuri complex murakoze cyane ku batakuzi wo kwidondora amazina yawe aho uvuka kugira ngo twinjire neza mu kiganiro abantu bazi utwo turaganira uwariwe murakoze kuba ariko baradukurikirana kuri imbonesha kure amazina ni Claude Ndayikengurukiye yego umufondatere wa Korodo Company Korodo Company mukaba mwagendeye igisata ca Korodo Bambu amazina yanje nayo aho nkorera ni ngaha nyene muri komine yagutse ya Nyanza zone Nyanza yego quartier ni Nyamirongo murakoze wow ibintu bikomeye cyane gose utubwiye ko twakugende mu gisata ca Korodo Bambu ni kuvuga ko hariho iyindi ari iyindi company ko nabonye shika ngaha hariho ibintu by'amakinga ibintu nk'ivyo byose ngira ngo ni ibindi biveza bikuhira bino tubona hano muri make Korodo Company nka company ifise ibisata bitandukanye yego ivyo tumaze kugira ubu ni ibisata bibiri hariho igisata ca Korodo Bike ba makinga ni ivyo mu makinga hariho igisata turi no mwanya ni Korodo Bambu yego uretse ko mu buryo bwa kijambere canke bugezweho muri kazoza tuzoshiraho n'ibindi bisata ariko ivyo dushaka kuba turakomeje nibi murakoze ako ka bike turaza kuganira ko gato ariko reka tumaye tuganire kuri ibi kubera ko ni ibintu bidasanzwe ni ibintu tutamenyere ngaha mu Burundi mbere na mbere icyumviro wagikuye he cyo kwimvira ati jewe ngirenzane ino projet ngirenzane bino bintu wavyumvire gute ubumenyi bwo kubikora wabukuye hehe murakoze cyane mugenzi hanyuma mu bisanzwe uko navyiyumviriye ibikorwa byo kuzana ibi bihingurwa duhinguye mu gitegwa cyacu citwa umugano ubwa mbere icyumviro aho cazananye narazungurutse je nakuriye ngaha mu Burundi mu ntara kama ya Kumoso nakuze mbona hagwiriye umugano ni igitegwa umenga nta gaciro gifise kandi kigwiriye mu gihugu cacu kandi abagifise mu matongo yabo rimwe na rimwe umenga ntaco kibamariye nta gaciro gifise barakirarana ubusa kandi ari gitegwa gikomeye cyane gishobora kuvamwo ibintu byinshi canda bifatanya nuko dukoresha ibikoresho bivuye hanze zaba produit métallique ou bien produit plastique ziva hanze mu bikoresho vya misi yose vyo mu nzu vy'ubwubatsi ivyo bikoresho turabikenera cyane nca ndaraba sanga uwokoresha wa mugano akawuvaloriza akawuhinguramwo ibikoresho bimwe bikora ibikorwa nk'ivya bindi biri importé biri plastique canke métallique umuntu dusanga birashobora kubisubirira nk'akaruru ibikoresho vyo mu nzu ibikombe ibiyiko intebe muri rusange meuble armoire ibintu vy'ububati bitanda ibintu vy'amaporte manteau rideau uko mubibona ibintu vy'ama ibintu hari ibintu byinshi cyane ntabyo ndondagura ariko n'ivy'ubwubatsi mu bwubatsi ibishazisho ibikoresho nk'ivyo vyose tubona birashobora kubisubirira ya mafaranga mva makungu twakenera idovize twakenera tugiye kurangura ibintu kwa import ibintu turashobora kurikoresha mu bindi rigashobora gukora tugakoresha ivy'iwacu duhinguriye hano meme natwe tukagera ku rugero rwo ku exporta tukinjiza iryo faranga mva makungu mu majambo avunaguye icyumviro cazananyiyo kukuba umugano ugwiriye atacu ukoreshwa meme n'abawufise umenga nta gaciro banawusonzana tugizereka turabuko twogwiza kuwuhingura kugira ngo abawufise bahabonera koyoko tubone ubuzi bw'abantu tubone ibintu bitandukanye tubone n'ivy'iwacu twikoreye made in Burundi merci beaucoup wow ni bikomeye cyane gose utubwiye ko amashuri yawe yize ngaha mu Burundi ariko abantu baca batangura
kuhisa bavuga ati eske ubwo bumenyi bwo gukora ibi bintu kwa turazi hari abajene bavukana amatara atandukanye ugasanga ikintu cifisemwe mugabo ntuzi ukuntu ushobora kugikoresha kugira ngo gishobore kukubeshaho kaba tubona ngaha tukishika hano hari abantu benshi batandukanye bose baronse ubuzi kubera ko washinze ino company yo wawe rero ushaka kumenya nk'abantu baduta ku bintu mukora vuga ati none nk'igikombe no kinywera gute mwamazi cyangwa ikindi kintu kivuye mu mugano ikihe cizere nshobora kukigirira kugira ngo numve ko ico kintu cizeye kujya bizera ibintu ama produits importés bumve ko nibi byo ngahi wacu bashobora kubikoresha kandi ntibibagire kwingaruka mbi ubwo buhinga murabugira bwo kutesta ivyo bintu kugira ngo abazobikoresha ntibazogende bidoga ego murakoze cyane hanyuma nkuko mubibajije Claude se umuntu yize oya jewe nta mahirwe yo kwiga birebire nagize uretse ko Imana yanyimhereye ingabire ego ingabire yo kwinova ingabire y'ubushakashatsi je ndashobora kurota ikintu mijoro hanyuma nkagitesta nkagishira mu ngiro bukeye kandi kikarengana iyo ni ingabire mfise ariko iyo ngabire ifatanye na twadushure dukeya two kumenyesha ururimi birampa vyampaye ubushobozi bwo kumenya ururimi runshoboza gukoresha internet ari nk'ikintu niyumviriye nkiyumvira swate nimba ari ivyo mubajije vy'ingaruka canke vy'ubuziranenge bwaco ndashobora kwifashisha internet nkabaza ubushakashatsi nkabaza ntimbega iki kintu vyogenda gute rero ibi bintu vy'iwacu birizewe bimeze neza nta ngaruka yego na cyane ko uyu mugambi wibaza cyane mu gukingira environnement turita cyane mu gukingira environnement rero ibintu bishishikara konona environnement ntitunabigwiza mbere wabonye ko nibihingurwa vyacu dufise aha vyose ko atani bisiza amarangi aya mapentire soko tutabona amarangi twomeranja hama ibintu bikabera kurushuka mubibona ariko ibintu bigwiza ivyonona environnement ntavyo nshaka kugwiza mu majambo avunaguye ibi bintu biba vyizewe na cyane ko tuba twabikoreye n'amatests ahagije murakoze kugira mushobore kubishira ku isoko of course wow ni kintu ciza cyane gose rero turiko turaja ku rugendo rw'iwawe rwo kwisanga muri uno mwuga kawugira umwuga ko turabona ko ubishejeho abatari bake ko turabona abakora ngaha si bakeyi mbega ugitangura ni zihe ntambamye wagiye urahura nazo like avuga ati ibi bintu nubwo ndavyinjiyemwo ndabona ko ntazobishobora kora ko turazi twebwe abajene ubu hari igihe utangura ikintu kumva like uragishoboye gukora mugabo haji rero za ntambamye kandi arizo zikwereka neza yuko ico kintu kiriyemo ugasanga uko uratumurongo mbega nibihe wowe warigeze gucamwo bikagukomerera aho uvuga ati ibintu ndanabihevye canke ibintu ntibishoboka murakoze cyane ubwa mbere ico mwamenya cyo Claude n'umuntu yakuriye mu ntara ya Rutana commune Giharo mu muryango ukenye kandi ukenye cyane bimwe bishoboka ariko ndabifatanije na ya mpano yanje nakomeje kugwana hasi hejuru kugira ngo nzoshike ku ndoto kubwa mbere je nari mfise indoto kubwa yanzara nakuriyemo nari mfise indoto yo kubona nibesheje mfise n'abantu beshi cyane mbesheje uretse ko iyo vision ntarayishika koko bice nshaka ko ubundi urugendo turarurembeje naragwanye cyane intambamyi narahuye nazo umugambi mu gutangura umugambi intambamyi narahuye nazo nagerageje ibintu byinshi cyane bintwara umwanya muremure kugira ngo ndabishikeko niyi saha nkifise ibindi nkigerageza ntarashika ko nkuko ngo rero intambamyi zagiye zihaba ubwa mbere nko gukora ikintu made in Burundi ubu ndabishima abantu baza barabimenyeye nk'igikombe ikiyiko kwizeza umuntu ko azogifunguza cangora nazokinyweramwe amazi ibintu nka bene ivyo n'urugendo rurerure cyane kubwira umuntu ko yogura ka etagere kakorewe ngaha atari importé katavuyemo katanditse ko made in China biba bigoye mugabo izo ntambamye ubwa mbere z'abantu kudakunda ibintu vyo ngaha zarabayeho mu ntango ariko nkiyo ndayishima yarahetse ubwa kabiri intambamyi z'uburyo buke ugasanga umuntu agiye
arananirwa no kugura agakoresho gashobora kumufasha, izo zarabayeho, ariko buke buke umuntu yaragwanye, urugero tugeze ko si bibi cyane, si bibi. Ego. Murakoze. Turabona ko Kodo company ifise abantu mukorana batari bake. Mbega waratanguje umugambi kuvyumvisha urundi rwaruka nka cyangwa se abandi bantu kugira ngo baze mushobore gukora bino bintu vyarakoroheye? Ivyo ntivyoroshe hano mu gihugu ciwacu, bivanye na mentalite abantu bafise. Ntivyoroshe na buke buke kumvisha ibintu abantu nka bene ivyo, ariko buke buke turashimira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Ego. Tubifatanije n'inyigisho agerageza guhugwaruka kuva ashikira ubutegetsi, natwe turagerageza kuvyumvisha abandi. Ubu mu vy'ukuri bariko barajijuka, abantu bariko baravyumva, ariko kandi kubera ko nkuko mwabibonye ngaha haba hariho abakozi benshi ba beneficia salaire, rero nk'abo abo ntibiba bigoye, nta bindi vyo kubumvisha, ubashira mu kazi hama bakibonera igitubutsi cabazanye. Ivyo ntibiba bigoye. Ikiba kigoye gusa ni nkumbure umufatanyabikorwa canke kumwumvisha umugambi wawe. Ubundi umukozi we yagomba akazi nta birebire. Yego. Wow, ni bikomeye cyane gose. Mu misi heze tugitangura kubona ibintu ukora, twabonye kuri payeje bagushira ko uri umujene washoboye gukora ikinga mu mugano. Apart y'inya ibi turabigaruka ko ariko ico kintu abantu beshere bakinyotewe, kuko bavuga ati umujene ashobora gukora ikinga mu mugano rikagenda, abantu bakagizira kurigura. Yakoresheje ubuhe buhinga? Ego gukora intebe, gukora ibikombe, birumvikana ko ushobora kubikora, ariko ikinga nubuhe buhinga wakoresheje ku buryo bwaho abashoye kurigura nubo kakigushingira intati? Ikinga waduhaye koko vy'ukuri ni kinga rikomeye cyane gose. Murakoze cyane. Ikinga aje jantwaye energy nyinshi cyane kugira ngo ndarishikeko. Inguvu nyinshi cyane zo mu bwenge. Igihe kirekire ndarigerageza, ariko nkavura ndayishira mu ngiro kugeza igihe nshobora kuriha garanti ya 20 umukiriya. Ubundi umukiriya umuhaye garanti nta bindi vyo kurinda kumwizeza. Ariko twarabikoreye ivyigwa bihagije, turarishikako, turabigira. Nubundi ababikoze abayaguze nubu baracashinga intahe, uretse ko mu nyuma twahavuye tugera ivyigwa vyo gukora mu vy'ukuri kinga international bishobora kuja ku isoko mpuzamakungu. Rero vuba tuzoyabatamwe, vuba muzoyabona, tuzohamagara ukuri complex mugaruke. Ego. Nibaza ko muzoba mu bambe. Twe tubaduhare kabisa. Tuzobahamagara dushaka vuba, ikiringo kitarengeje nk'ukwezi n'igice canke amezi 2, tuzoba tuberetse amakinga ashobora kuja ku isoko mpuzamakungu. Wow. Ayo n'abazungu bashobora kugira made in Burundi. Wow. Vero ambambo. Murakoze. Ego. Nabonye hajya sample muraza kutwereka munatuganirize ubuhinga kugira ngo mu gihe muzoba mushoboye kuzishira ku masoko, abantu bazobe barumvise ubuhinga rikoranye, bumve ko ari ikintu cizewe, na cane cane ko tubona abarundi biragoye kubumvisha ati ingwikinga rikoze mu mugano. Nanje nkibibona vraiment natangaye mu bandi, ariko ndizira neza yuko kwera ko bivanye n'ukuntu umuntu abanze kugendera abantu bagiye batandukanye bakora ibikorwa mvabwenge. Ndizira neza ko abana b'Urundi ubu ubuhinga mu bufise bwo gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tukiri ngaha kuri Kodo company, watubwiye ko mukora ibikombe, murakora ibintu byinshi, twabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo kudekoresha mu masalon n'ibintu byinshi bitandukanye. Mbega nibihe bintu hano mufise muvuga ati bino turamaze kubironkera isoko? Kubera ko urashobora gukora ikintu ntukironkera isoko. Mbega kubijanye n'isoko bihagaze gute? Biri ngaha gusa muri Nyanzarake canke se mwaramaze kwagura uburere hagiye hatandukanye ngaha mu gihugu? Murakoze cyane ukuri complex. Mu vy'ukuri ico kintu tugishimira Imana, ibintu byose dufise aha tubifitiye amasoko. Meme nibi muri kubona aha nta vy'iwacu birimo. Nkubu yose n'amakomanda nta kintu wongurira ngaha ngo ndaguhe ubunyene. Niko nashimye agatebe no kuvuga ntakomera nakota. Ari n'umukiriya vuya turabipfuye mu kanya azanye kashi. Oh la la. Mu ncamake
twebwe ibi bintu biri ngaha nk'ubu nyene kiretse yetajere twanze ko ibikombe dushizeko ibikombe iyo nyene ibisigaye vyose n'amakomande y'abantu meme nibi bikombe biri mwaha n'amakomande y'abantu kandi bamwe bafise amatariki yo kubitora no munsi abande ejo tugifise n'andi makomande mu gitabo tutarashira hano ubushobozi bwo guproduiza quantité nini kugira ngo dushira hamushike mu bisangaho novuga ko atanubwo turagira kuko twisanga amakomande yabaye menshi turi mu mugambi wo kugwiza abakozi ariko kubera ibi ari bikorwa vy'ubuhinga ntidukenera ingufu gusa en fait abakozi twangaja tukenera umwanya wo kubafoma hanyuma bagakora kiretse arabakora nk'abayede ko nk'ubu novuga ko igiharuro rusangi c'abakozi rusangi bashika 27 bashika 27 hanyuma hakabaho n'abatari permanent rero mu majambo avunaguye ntiturahaza amasoko yacu igihe tuzoba twashoboye guhaza amasoko yacu abo twahaye amakomande abaduhaye amakomande tuzogira ubushobozi bwo gukora byinshi rero mu majambo avunaguye ivyo dufise aha byose tubifitiye isoko ibika amafusheti mwabonye na makomande intebe aya ma etage komsa isoko ico turacishimira ahubwo ikibazo dufise ubu ntiturashobora gusatisfeza amasoko yacu abivaye n'abakomande menshi murongo wow ni ikintu ciza cyane gose bega twarabonye payeje yashoboye kububakira ahantu mushobora kudandariza amaproduit mwa mwashoboye kugira abantu sino mwebwe muhabwa imitaye na payeje apa n'aba payeje twaye muri Paris des Arts Bujumbura ko hari ahantu mushobora kuzana n'umurundi wari we wese ushobora kuzana ibintu bukora bikirakuba gusa ari made in Burundi mbega iyo soko namwe mwarigeze kuyumvira ko kugira ngo mubandaye mwagura karira abantu bamenye ibintu byanyu murakoze cyane ubwa mbere payeje n'umugambi mwiza washizweho n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo ufashe ugwaruka mu vy'ukuri uriya mugambi twarawumvise wo gushiraho ikigega rusangi kandi ikigega natwe twaritabiriye muri urya mugambi kuko banavuze ko ntibakira bari finance par le payeje gusa ahubwo n'umujene uwari we wese rero payeje iyi projet ntiri finance par le payeje nico kinagenda kubaza ni ibintu vyiza cyane gose niwo wavyitangurije payeje yarashoboye gufinansa igisata c'amakinga ariko iyi projet ntiri finance par le payeje mais baratwakira hariya rero twebwe ntituragira amahirwe yo kuronka ikibanza ariko twarapostiye twarasavye ko vyose biri bapostira ligne twarasavye yo isoko ikibanza muri Palais des Arts turaronka inyishu turacayirindiriye turacayirindiriye kuko ngira ngo abari kubisaba ni benshi peut-être murakoze ni ibintu vyiza cyane gose tukiri kuri payeje watubwiye ko bivanye n'amakomande menshi muronka sometimes nyene abantu baba benshi amakomande akabana menshi mbega murabasatisfeza abantu bose ibikoresho mufise birabemera gusatisfeza umuntu wari we wese ashoboye kubagana mu mwanya wari we wose murakoze ico nico kibazo ni intambamyi ikihari uno munsi eske ushobora kwibaza ati mbega ni kubera iki mwavuze ko mutasatisfeza amasoko yanyu kuko ibi bintu twe dukora turi siriko hanze y'igihugu cy'u Burundi bizokundwa cyane nama nkora utuntu nkatubika ahantu ngo ngomba ndatujabukane hanze ntangure ndondera isoko mugabo hagaca haza abakiriya hano nyene nkaraba kutubima kandi bampaye ca giciro ndabasavye ariko nkagumana ivyimve mbeyasha ubwo sinari kukadandaza $1 agatubuze mugabo mu bisanzwe hajya nta kintu tuba twemerewe gushora hanze no ngaha tutarashobora kugikwiza abantu na cyane ko dushaka kwibi ibi ubwa mbere dushaka ko bigira impact social muri impact sociale deja byarayigize kuko byatanze ubuzi ku bajene benshi
igikoresho igitegwa c'umugano cari caribagiwe umenga nta caragwiriye abantu bakirarana ubusa deja babifise ubu mu karere turimwo naho twimirije gushika deja barabayeho. Hanyuma n'abandi baronka ubuzi ku ruhande nk'abunguruza abadufasha kunguruza ibintu n'ibindi. Mu majambo avunaguye impact sociale yarabayeho. Hanyuma twarashaka nuko bizana impact environnemental iyo nayo nyene yarabayeho kuko ubu ni ibikoresho vyinshi dushobora gusubiriza dushobora gukoresha mu gishingo ca vya bindi plastic vyonona ibidukikije vya bindi metallic aluminium n'ibindi. Rero mugabo iruhande y'ivyo kubera ko abantu bari mu bihugu bidukikije kure hafi na kure mu Burayi barakunda ibi bintu naturel. Igikombe c'umugano n'ikiyiko n'ikindi gikoresho arico cyose aho tuzobishikanirayo amajage amakanete. Wow, ibintu nk'ibyo byose ntabyo dushobora kudondagura. Ivyo turizeye bazobikunda cyane. Ariko nshaka kubanza guhaza amasoko ya hano amakomande dushobore kuronka ivyo twanda mu bisagara bitandukanye. Meme na parede zare niya mpikibanza je ndafise ubwoba nzosanga niteranije ku bantu uburi vyoba imvo ariko impamvu yo kutahaza ayo masoko ubwa mbere ibikoresho dukoresha vyinshi biracari manuel ivyama machine agezweho birahari mugabo navyo n'ivyibanze hari bishobora kudufasha guproduiza vyinshi ivyo umuntu ntarabishikako mugabo buke zobishikako duproduize vyinshi kugira mushobore guhaza amasoko hama duhaza amasoko yo mu gihugu n'inyuma. Murakoze. Wow, ni ibintu bikomeye gose. Mbega kuri wewe nk'ubona ko tugiye ku mugambi wawe utari finance na payeje ukaba ugifise iyo ntambamye yuko udashobora gusatisfiza amasoko yo ngaha urumva deja ntoza gutanga ivyo hanze ngaha deja utarasatisfiza abo ngaha. Mbega ubona hoko gwiki canke nikiye kintu ubona kibura kugira ngo ivyo byose bishobore gukunda? Ni kibazo c'ibikoresho canke se ni kibazo cyuko bivaye nuko wowe ibintu bubishaka bitaragira mu buryo bubishakamo? Kubishaka ndabishaka. Uyu mugambi mfise indoto zo kuwagura cyane kugwego mpuzamakungu. Sinzi mvuze mpuzamakungu nyumva ubizirikane kugwego mpuzamakungu. Sinicaye ego tuzobishikako. Ubwa mbere hariho opportunité nyinshi kuri iyi projet hariho opportunité nyinshi hariho imigambi canke abantu canke ama ONG ashobora kuza kenshi yibaza ku ma projet ari basé sur impact social environnemental nubwo itobibaye iyo payeje birashobora kuzoshoboka turapambana ahana hariya ego meme nubu umuntu arashobora kuba ari fashisha uburyo bushoboka bwiwe inguvu ziwacu mbere yuko hataraboneka izinyuma tuzobishikako. Ivyo biracari intambamye mugabo ntitusinzira kubera iyo ntambamye. Murakoze. Wow, ikintu gikomeye gose. Mbega umugambi wanyu canke se ino company yanyu kubijanye nayambona akazuzanye n'icubahiro mbere na mbere ni ikintu ciza twabibonye ko ufise abukoresha ni ikintu ciza gose umva company yanyu yatanze akazi. Mbega muri yambona kazoza ya nyine icubahiro ya 2040 2060 hamwe bwe company yanyu Corridor company mwibona hehe muri kiya gicapo mubona ibintu bizoba biri ku ruhe rwego bivanye n'ukuntu no muri tubona biriko murabona murafise icizere ko namwe hari itafari imwe canke abiri muzoterera muri yambona kazoza? Murakoze cyane. Ubwa mbere ico twobamenyesha nuko ahubwo natwe mu bidutera mu vyaduteye gushiraho kino gisata ca Corridor bambu ijambo nakazoza irimwo. Wow. Kuko Corridor company ego iramaze ibihe bitari bito iramaze ubwayo iramaze imyaka ishika muri 4 me igisata ca Corridor bambu co kiramaze nk'umwaka umwe gusa udakwira neza. Mu majambo avunaguye twarasuzumye twarakoze ivyigwa tubona uyu mugambi uzosahiriza muri jambo nakazoza yashizweho na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa mbere
muri 2040 nuko Burundi buzoba bwifashe ivyo natwe turabona ko tuzoba twashize mu itafari turiko turashira mu itafari giwacu kugira ngo iyo mbona kazoza tuzoyishireko abo kubabibona neza babona ko 2040 kizoba ahubwo muri 2060 tuzorinda turashika tutazokwirirwa turashika yego kwera umurindi muri kugwaruka vraiment umurindi turiko urakwiye kandi vraiment ugwaruka rw'u Burundi shimiye cyane kuko ruriko rurakora ruri ku kivi twebwe rero iruhande yo gushiraho imigambi ishobora kugwiza abakozi kugwiza ubuzi ko ngaha turafise abo dukoresha abize n'abatize yego urumva ko leta natwe turiko turayifasha kugwiza ubuzi ico ni kimwe yego kuvaloriza ibi ama resources izi bambu umenga reka ndazite resources abondante ibintu biboneka mu Burundi bigwiriye bidasaba intabire fomi ntituyigora kuko twarashizemwo n'uburimyi twebwe nk'ubu deja twarakoze uburimyi bw'imigano kugira ngo natwe tube mu bayigwiza uretse ko iyi hari mu bene gihugu batemagura bavuga ngo iri kubagiriza indimo batabona ico kuyikoresha n'umwayigize ururi twayirimye meme nabo bayirimye twabaremesheje abo tutarashikira abo mu zindi ntara zakure tugiye kubashikira vuba rero kugwiza agaciro k'igitegwa cyo mu Burundi kitasaba kidakenera fomi kuko hirya no hino urumva abantu bidoga ngo ifumbire ngo yatevye ngo yagize nte ivyo ni ibintu bikonsoma ubutunzi bw'igihugu kuko igihugu cy'u Burundi leta irashiramwo umutahe munini muri mu ifumbire abene gihugu dukenera natwe turiko turateza imbere igitegwa kidakenera iyo fumbire meme umenga caribagiranye umenga nta gaciro turiko turasahiriza 2040 tuzoyishika ko vyihuse meme na 2060 nibaza ko ho tuzowaduca mu kirere ego ni ibintu bikomeye cyane gusi kuratuganiriza kubijanye n'umugambi wa Vyose company yanyu vyikora n'ivyifasha mu iterambere ry'igihugu mbega ku iterambere ry'igihugu Uruganda company riko ifashiki igihugu cy'u Burundi yambaro no munsi cyangwa se mu minsi iri imbere ni ikihe kintu muko murafasha ni nikihe kintu mubona mu minsi iri imbere mu gihe ibintu bizoba vyagiye ku rwego mu vyifuza ko mubona igihugu ku iterambere Uruganda company zo bikiraterera iki murakoze cyane Uruganda company duhereye no munsi ku gihugu irikiraterera kuko kamwe kavuye ko ntikaba gasubiyeko na cyane cyane mfete nimba hari abajene umwe babiri batatu 10 20 25 dushoboye kwangaje ubwa mbere turagabanije amarigara turagabanije ubusuma igihugu cy'u Burundi turagifashije ico ni kimwe yego muri kazoza dufise imbono ya vuba kazoza ka vuba dufise imbono yo exporta les produits en bambou produits de construction ibi bikoresho byo mu nzu meuble nibindi les produits artisanaux ibintu nka bene ivyo dufise umugambi wo kuvya exporta nitwavya exporta tuzinjiza deviz tuzoba turiko turaterera mu iterambere ry'igihugu murakoze ni ibintu bikomeye cyane gose ariko tukiri ngaho vyongeye ko twavuze ko musanzwe mufise umugambi muri ko murategura gushira hanze amakinga akozwe mu mugano hano twabonye sample sinzi ko wodutembereza aho gato kadusigurira abantu bamenyere nk'ibintu vy'amakinga bakumva ko ikinga ryanyu harakarusho cyangwa se harakabirya rifise bitandukanye n'aya makinga tubona y'ama import akogwa n'abazungu ego kubatembereza aho nta kibazo birashoboka nta kibazo ego okay rero hano ngiri rya kinga twego turavuga rihingurwa mu mugano kandi rikogwa n'uyu mujene mubona hano hari abantu reba baca batangura guponda ibintu byinshi ngo iki kintu ngo cokomera gute umuntu yorigura gute ngo akarigenderako mon frère abantu bafise yo madute cyangwa abantu bafise yo mentalite itari positif wo ushobora kubasigurira bakamenya ubuhinga cyangwa se akabirya rino kinga ryanyu rifise ritandukanye n'ayandi makinga murakoze cyane abantu baponda ntibazohera mugabo bajya antidukwiye kubaha amatwi nagomba ndababwire ko irikinga mbere rikomeye kurusha irikozwe muri aluminium turafise amakinga dukora ari importé made in China made in India yo mu aluminium
iri rikomeye kurusha ryo. Really? Umuntu amaze kuguha ikintu akaguha garanti y'imyaka 20. Utanga garanti ya 20. 20. Urumva umuntu abacize ico ni kimwe. Hanyuma ica kabiri iri kinga mubona rikoze mu buhinga bwitondewe kandi bwakorewe ivyigwa igihe kirekire. Igihe kirekire vuba tuzobereka ayo tugiye gukora mpuzamakungu ashobora kuja ku isoko mpuzamakungu tuzoyabereka turiko turayacisha mu mabarabara mabi amabarabara mabi ashoboka kugira ngo mubibone kuko tuba twayahaye ibiro amajana abiri en fait nk'iyi tuyikora tuyiha ibiro amajana abiri 200 kilo umuntu arenza 200 kilo arigiye ko twebwe biba vyanditse kuri catalogue yacu en fait ngomba afite 200 kilo umuntu aba yarariye kabisa ico ni kimwe hanyuma hari abandi uzumva bariko baraponda bavuga ngo none ngo mugano ngo katari umugano ngo sampusa baba bavuze nk'iki icuma umunyororo no wicuma en fait twebwe tumaze kugera ku rugero rwo gukora cadre ambambu cadre mugano cadre dovero kandi cadre nigize kinga ego iki nico ginyine ariko bari ababivuga baribagira hari abantu menga nta biharuro baba bakoresheje erega nikinga si metallique 100% na aluminium si aluminium 100% hariko ipine si icuma hariko igitako si icuma chambre kandi bajya sibo babihingura ujya kora cadre siwe akora ikinga 100% uriya muzungu ipine ayikenera kuba mu rundi ruganda igrise ashiramwe ayikenera mu rundi ruganda ibintu nka bene ivyo rero turakwiye kujijuka tukavayo hariho nabandi uzumva bariko baraponda ngo uravye foto ngo arabiye ngo kwikinga ngiyisanzwe y'abazungu ese twogira urwaruka ruza rurigana tukaronka no guhigana indege basi rukayikora nkaho mujene igeze kwikorera indege abantu baraponda byo kandi ariko arigiragiriza ubuhinga bwiza numvise bariko baravuga ibintu vya gasape ngo gasape ngo yarabiye ngo ibintu akora ngo ni copier kuri none gahanze turarahura ubwo bumenyi twabuzana ngaha akoze application akagira copier kuri bigakunda imani muhezagira ese hogira uwunda kopia imoteri y'imoto ese hogira undi murunda kopia indege uwundi murunda kopia ibigwanisho kuko igihugu kirasohora amafaranga menshi igiye kugura ibigwanisho akakopiya indege y'intambara hama n'ibindi bihugu bikaziguranga rero mu majambo avunaguye turi ku kivi ego wow ni bikomeye cyane gose rero tukiri ku bintu musanzwe muhingura cyane cyane nkiri kinga nk'akarorero tusanzwe tumenyera amabe y'amakinga usanga abari amabe abari fix uvuga ati kinga ndarikeneye yambari okazi canke magaza ndarironka kwa y'amafaranga mbega ikinga ryanyu nico kimwe canke hari ikintu kiza guhinduka bivanye n'ubuhinga tuba tubona mwakoresheje tutamenyereye mbega biba bimeze gute ku bijanye n'igiciro mu gihe muzoba mushoboye kuyasura kugira abariko baradukurikirana abazoba bayifuza bamenya ati nzoza meze ukunye nipanze ku mufuko kunye nzovye Bujumbura canke yambi Bujumbura zoba ariyo nzoja aho bayagurira ibintu bimeze uko muri rusange ikinga za mbere twahereyeko ego duhuje kukuba tutari bwagire ivyigwa bihagije vy'ibiciro ivyo vyadutwaye neza na neza n'ibindi ego twazitanga kuri 550 jusqu'à 650 mugabe ikinga zono munsi tugiye kubashikiriza inyuma y'ikiringo gitoyi twababwiye ego mu vy'ukuri ikinga izimbutse izobiri ko 2 million francs miliyoni 2 z'amarundi kuduga ku miliyoni 2 kuduga kandi ntimukangu ibintu naturel iyi kinga izobibereye ijisho kurusha iki izobikwakutse kurushiriye izobikomeye kurushiriya kuko twikinga yiwaje ntizovunika kiretse nishobora kuvunika ntushobora kuyivuna mugano urakomeye mu fe kiretse ugonzwe n'imodokari kuvuga ngo uri kuragira ko kugicuma kugizo zicuma zivunika ngo ishivunika ivyo ntibishoboka kiretse ugonzwe n'umudoga wow turi kumwe ego mu majambo avunaguye kandi izo binabereje ibindi ubintu naturel en fait bivanye n'ukuntu tubikora umwanya yitwara ibiki biba bitandukanye n'iri vyatugwa n'imashini ikisohoka nyuma mwana yakore n'ivyigwa byinshi zibiri kuduka
Wow, ariko si menshi cyane kuko azoba ari nizi muzokora zisanzwe. amafuji ajya agendesha abantu bisanzwe canke muzokora nabo bakora taxi vero kugira babandanye nabo barondera nyene ubuzima. tuzobakorera turiko turabikora ku buryo en fait tuzokora amafuji tuzokora ayasanzwe mugabo twebwe ayo dukora ubu ayo tuzoba turiko turakora twavuze yuko limite tuyaha ari 200 kg rero ibintu vyanditse Ego. ariko abarengeje bazorenza ku giti cya kuko burya n'izipine izi z'amakinga aba taxi vero zanditse ko 150 kg hari gihe barenza rero umuntu arengeje nta ngorane no muri ya garanti namuha ntaza kundondera mugabo yarashobora bagiye umubwiye ati rikoreshwa uko ifisa urifata uko mugabo ararenza akagira ugasanga ararengeje nta n'inkurikizi zihabaye ariko kuko ivyo biro tuba twafatiye kuri mu ncamake ntituba twafatiye ku bushobozi bwayo bwa nyuma oya tuba twamanuye gatoyi ku buryo n'uworenza gatoyi atangorane ndende Ego n'ibintu bikomeye cyane gose ariko hano abantu twababwiye ibyo mukora reka tugusabe udutembereze gato no mwibi nubwo bamaze kubigura ariko abantu bamenya ati ibintu mukora biba bimeze gute ni ibintu kabeyi kaba kameze gute kugira ngo n'ubyishime kwa je deja mbona umenga nkaha ntabyo sinogera ndabitwaye ngabo deja baramaze kubigura ibintu dukora ngaha nk'ubu hariho aha nk'utu tuntu two gushyirako telefone turi kurarorera cyane muri magasin nk'uko mubibona utu n'utuntu tw'amavaze yo gushyiramo amashugwe komsa tuvaze two gushyiramo urumva ibi biba ari byiza kuko naho cogwa ntikimeneka si vya bindi vy'ibumba usanga vyamenetse ibi twebwe biba bizimbutse kandi binakomeye kurusha kuko ibi ntikimeneka izo ni vazi ibi n'ibikombe nk'uko mubibona umuntu ashobora kunyweramo ibintu byose biri likide amata amazi ibishushe canke ibikanye n'akayoga ushobora kugashira mu kintu byose nta ngorane nimba ari likide atari poudre urashiramwo amajage turayakora nubwo mutasanze amacupa amagude yo twaramwo amazi wow na gude murazikora gude turazikora wow ni ibintu bikomeye cyane twaramwo amazi turi mu rugendo hano turabona anaka ntushobora gushiramwo ni nka bafu en fait ni nka ka speaker ni nka ka akantu ka making ijwi base yagire base ubu ndi mu vyigwa vyo gukora boji deja hariho boji ishobora kwaka sinzi ko bashobora kuyituzanira wow boji mukora muri bambu muri bambu wow ibintu byose wow barashobora kuyituzanira hano ndabona ibiyiko amafushete ibiyiko komsa nko mubibona amafushete akomeye atari zimwe bumva ari umuntu uzamva bagije ngo hari yovunika hari ivunika nayo bende agenda kuba oya nayo wovuna irakomeye ntituzikora mu mabambari niyo rajuma yirukatamira neza ibintu bimeze neza cyane kandi nta ngwara bitera urumva kandi kabijya kibi ibintu byacu swati bibikombe biki yego nta ngwara kuko nta rangi dushiramwo indani nta biki nta ngwara iki kiyiko nawe wozokigura ugasanga buke cagiye kiragabanuka swati reka mfata karonimba cyo bacara naho wokiriya naho wojya utuvuye kuri ico uburiye igiti n'umuti ko nibi bintu turabinko ko zikavyibuha gose ibijya bifutu yora mu Ruganda hari aho duhingurira ibiyiko utubati ututebe utumeza nkuko mwabibonye kajere hano turabona ibintu bimeze neza ibintu ibitanda amasaro ministre rido nkuko murabikora ariko amakomande ko cyaye barabitwaye dusanze barabitwaye ariko n'izindi komande turazifise vuba no kuvuga ikintu cyose gishoboka cyo mu nzu murashobora kugikora igikoresho cyose gishoboka cyo mu nzu turagikora amaboko uri amateremusi nyakirizi yo buji yatse n'inzu turashobora kuyikubakira sample gusa ambamba nk'abantu bakenera ku bubarehe canke kioske mobile ngendanwa canke itari ngendanwa barakora iyi ni ntuzenye iyi ni buji twakoze mu mugano iyi en fait turi mu vyigwa tushobore kuzigwiza ntumbaza igiciro cyayo sindazishira ku isoko donc no kuvuga
aha tubona yambara amavuta sinzi niho iraka mpaka ibi byose biheze kugibuja ishonga n'iyindi ni kwishonga. Okay. Wow, ni ibintu bikomeye cyane. Ofete mu mugano ibintu nka vyose birashoboka. Ibikoresho by'ubwubatsi bisa ishazisho, ibintu vyo kudekora. Yego. Ivyo bintu vyose vy'amashanete birashoboka, porte-key, ivyo bintu vy'amahereni byose birashoboka mbambu. Wow, ni ibintu bikomeye cyane gose mon frère. Reka mfate kano kanya ndagushimire ku kanya duhaye uratuganiriza byinshi bitandukanye abari basanzwe baduta ku bintu ku kinga ukora bakavuga ati reka nta muntu ashobora kugenda ku kinga ikorwa mu mugano iryo komera gute nizera neza ko baronse umuco n'ibintu mugiye mukora bigiye bitandukanye n'ukuri n'ibintu bidasanzwe kubera ko je naje nzi yuko mukora ibintu ambamba ariko sinanzi ko ivyo bintu byose ushoboye kutubwira mushobora kubikora rero ndagushimire cyane ku mwanya uduhaye no kuba udusiguriye byinshi bitandukanye no kudutahuza byinshi tutari tuzi wakoze cyane murakoze cyane nanje ndashimiye ukuri complex TV ndashimiye abariko baradukurikirana kandi biteguye no kuza kuduha amakomande na cyane nuko bije twagiye tugene tuguza ariko ibintu byose dusanze amakomande yego ni komande turakwandika mu genda gatwaye kweli aka no twokaguha ko twomushirira mu bindi karanyarukaka rero turabashimi turabakengurukiye tunabahaye ikaze muzogaruke mutugendere n'ikindi bishitse hakaba hari gishasha tuzobakura nta kibazo kuko intumbero yacu nimwe niyo kwinova en fait turaba ingabire yo kwinova canke gufonda ibintu bishasha nejo habonetse ikindi tokobura ati twubuye costume yambambu tuzobahamagara ariko costume sentire yambambu tuzobahamagara kandi ibyo nk'ivyo tuvuze nk'ivyo n'ibintu babiri mu ndoto ziwacu murakoze cyane nini bikomeye cyane gose ndagushimire cyane gose rero ndanakwifuriza imigisha n'imihezagiro mu vyukora twebwe nko kuri complex duhari kugira ngo tugendere mu Murundi wese akora ibikorwa mvabwenge na cyane ko twe twaje tuzi ngo namakinga n'ibintu bisanzwe ko twaba twumvise ko murafise iyindi vision ndende ibintu tutumva kubibaho ariko mwibona ko byose bishoboka mon frère urakoze cyane murakoze cyane mutamwindi biganiro murakoze cyane natwe turabashimiye karibu kandi muri Korodo Company yego bakuzi kuri complex rero hano twari muri Nyanzarake neza twe twagendeye no mu jeune ni CEO wa Korodo Company wavyumvise nagiye bakora bitandukanye mwumvise vision mwumvise no muri yambona kazozanye n'icubahiro ya 2040 igihugu kizoba cifashe no muri 2060 igihugu kizoba giteye imbere yuko nabo bariko barakorana ntajye bakora n'inguvu nyinshi zitandukanye n'ivyumviro bikomeye cyane bimwe mu murango ntibishoboka ngo ntibibaho bo burumva ko bakora cyane kandi bakumva ko ivyo byose bishobora kubaho kuri micro sindahinduka ni Janice for show television kuri complex utarakora subscribe ugenda ukoze subscribe ugenda usangiza inshuti n'abagenzi behind the camera ari umusaza ya ntare no batuma muronka amashusho ameze neza cyane rero mugire ibihe byiza naho gutanga ibindi biganiro ciao